Itanguriro igice ca 36. Uruvyaro rwa Esawu. Uru nirwo ruvyaro rwa Esawu ariwe Edomu. Esawu yarongoye abanyakananikazi, Ada umukobwa wa Eloni umuheti, na Oholibama umukobwa wa Ana, Ana mwene Sibeyoni umuhiwi, na Basemati mushiki wa Nebayoti umukobwa wa Ishimayeli. Esawu avyarana na Ada Elifazi, Basemati nawe bavyarana na Ruweli, Oholibama bavyarana Yushi na Yalamu na Kora. Abo nibo bahungu ba Esawu yavyariye mu gihugu c'i Kanani. Esawu akora abagore biwe n'abahungu biwe n'abakobwa biwe n'abantu bose bo mu rugo rwiwe n'inka ziwe n'ibiyevera vyiwe vyose n'ibintu vyiwe vyose yaronkeye mu gihugu c'i Kanani, aja mu kindi gihugu atandukana na mwene nyina Yakobo, kuko itunga ryabo ryari ryinshi bigatuma badashobora kubangikana, kandi igihugu bari bararoyemwo ari inyambukira nticabakwira kubw'amasho yabo. Nuko Esawu aja kuba ku musozi Seyiri. Esawu niwe Edomu. Uru nirwo ruvyaro rwa Esawu sekuruza w'Abanyedomu bo ku musozi Seyiri. Bene Esawu aya niyo mazina yabo: uwa Ada muka Esawu ni Elifazi, n'uwa Basemati muka Esawu ni Ruweli. Bene Elifazi ni Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenazi. Kandi Timuna yari inshoreke ya Elifazi mwene Esawu. Elifazi avyarana nawe Amaleki. Abo nibo buzukuru ba Ada muka Esawu. Kandi aba nibo bene Ruweli: Nahati na Zera na Shama na Miza. Abo nibo buzukuru ba Basemati muka Esawu. Kandi aba nibo bene Oholibama muka Esawu umukobwa wa Ana, Ana mwene Sibeyoni. Esawu avyarana na Oholibama Yushi na Yalamu na Kora. Aba nibo bakuru b'imiryango yakomotse ku bahungu ba Esawu. Bene Elifazi imfura ya Esawu, abakuru b'imiryango naba: Temani na Omari na Sefo na Kenazi na Kora na Gatamu na Amaleki. Abo nibo bakuru b'imiryango yandurutse kuri Elifazi mu gihugu ca Edomu. Abo nibo buzukuru ba Ada. Kandi bene Ruweli mwene Esawu, abakuru b'imiryango naba: Nahati na Zera na Shama na Miza. Abo nibo bakuru b'imiryango yandurutse kuri Ruweli mu gihugu ca Edomu. Abo nibo buzukuru ba Basemati muka Esawu, abo Esawu yavyaranye na Oholibama umugore wiwe. Abakuru b'imiryango naba: Yushi na Yalamu na Kora. Abo nibo bakuru b'imiryango yandurutse kuri Oholibama muka Esawu mwene Ana. Abo nibo bo mu nda ya Esawu ari we Edomu. Abo nibo bakuru b'imiryango yabo. Uruvyaro rwa Seyiri. Aba nibo bene Seyiri umuhori. Bene ico gihugu: Lotani na Shobali na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Etseri na Dishani. Abo nibo bakuru b'imiryango bakomotse muri Bahori, ari bo bene Seyiri mu gihugu ca Edomu. Bene Lotani ni Hori na Hemamu, kandi mushiki wa Lotani yari Timuna. Kandi aba nibo bene Shobali: Alivani na Manahati na Ebali na Shefo na Onamu. Kandi aba nibo bene Sibeyoni. Aya naya: Ana uwo niwe yahumutse ku mbizi y'amashuha mu bugaragwa, aragiye indogoba za se Sibeyoni. Kandi aba nibo bene Ana: Dishoni na Oholibama umukobwa wa Ana nyene. Kandi aba nibo bene Dishoni: Hemudani na Eshibani na Yitirani na Kerani. Kandi aba nibo bene Etseri:
Biluhani na Zavari na Akani, kandi aba nibo bene Dishani, Uzi na Arani. Aba nibo bakuru b'imiryango bakomotse mu Bahori, Lotani, Shobali na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Etseri na Dishani. Abo nibo bakuru b'imiryango bakomotse mu Bahori, nk'uko imiryango yabo iri mu gihugu c'i Seyiri. Abami b'igihugu ca Edomu. Aba nibo bami babaye ku ngoma mu gihugu ca Edomu hatarima umwami mu Bisirayeli. Bera mwene Beyori yaganza muri Edomu, umugwa wiwe witwa Dinihaba. Bela atanze Yobabu mwene Zera w'i Bosira asubira ku ngoma yiwe. Yobabu atanze Hushamu wo mu gihugu c'Abatemani asubira ku ngoma yiwe. Hushamu atanze Hadadi mwene Bedadi, umwe yaneshereza Abamidiyani mu gihugu c'i Mowabu asubira ku ngoma yiwe. Umugwa wiwe witwa Aviti. Hadadi atanze Samura w'i Masileka asubira ku ngoma yiwe. Samura atanze Sawuli w'i Rehoboti ahahera kuri rwa ruzi asubira ku ngoma yiwe. Sawuli atanze Bayali Hanani mwene Akibori asubira ku ngoma yiwe. Bayali Hanani mwene Akibori atanze Hadari asubira ku ngoma yiwe. Umugwa wiwe witwa Pau. Umwamikazi wiwe yitwa Mehetabeli, umukobwa wa Matiredi. Matiredi umukobwa wa Mezahabu. Aya niyo mazina y'abakuru b'imiryango bandurutse kuri Esawu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko ibihugu vyabo biri, nk'uko amazina yabo ari. Abakuru b'imiryango ni Timuna na Aliwa na Yeteti na Oholibama na Ela na Pinoni na Kenazi na Temani na Mibusali na Magidiyeli na Iramu. Abo nibo bakuru b'imiryango yakomotse kuri Edomu, ariwe Esawu sekuruza w'Abanyedomu, nk'uko amashamvu yabo ari mu gihugu biziziye. Yesaya igice ca 37. Yakobo, umutwe wabo uvuga ngo inzozi za Yozefu. Igice ca 37. Yakobo aba mu gihugu se yabayemwo ari nyamukira, nico gihugu c'i Kanani. Ivy'uruvyaro rwa Yakobo ni ibi: Yozefu amaze imyaka 17 yaragirana umukuku na bene se, kandi yari akiri umwana kuri bene Biluha na bene Zilupa bakase, kandi yama abarira se inkuru z'ibibi bakora. Isirayeli yafyinisha Yozefu kuruta abana biwe bose, kuko yamuvyaye ashaje, amubaririza umwambaro muremure w'amaboko. Bene se babona yuko se amukunda kumubarutisha bose, baramwanka, ntibaba bakimubarira neza atari ukumuhirika. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushiriza kumwanka, arababarira atenda nimwumve inzozi narose. Narose dutekera imikama y'ingano, uwanje mukama uriyegura urema, maze iyanyu mikama iraza ikikiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bati aho ni wewe uzotuganza? Ni wewe uzodutwara? Izo nzozi ziwe n'ayo majambo yiwe bituma barushiriza kumwanka. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se. Se aramukankamira ati izo nzozi ni nzozi ki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubite inkoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe.
Maze bene se baja kuragira umukuku wa se i Shekemu. Isirayeli abarira Yosefu ati, harya bakuru bawe ntibaragiye umukuku i Shekemu? Nda ngwino ngutume kuri bo. Aramwishura ati, ntuma. Aramubwira ati, genda urabe ko bakuru bawe bari amahoro n'umukuku uri amahoro, uheze ugaruke umbarire. Nuko aramutuma ava mu kiyaya c'i Heburoni ashika i Shekemu. Ariko arazimagirika ku misozi, bahura bukwi na bukwi n'umugabo. Uwo mugabo aramubaza ati, urondera iki? Aramwishura ati, ndondera abo tuvukana, ntabara undangira aho baragiye. Uwo mugabo aramwishura ati, baravuye ino kuko numvise bavugana bati tuje i Dotani. Nuko Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamubona akiri kure, maze atarabashikira bamugira inama yo kumwica. Baravugana bati, nguriya Karosi araje, nimuze tumwice tumuterere mu rwobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge tuti igikoko c'inkazi caramuriye, tuze turabe inzozi ziwe uko zizoba. Reyubeni avyumvise arondera uburyo bwo kumubakiza, arababwira ati, enda tureke kumwica, kandi ati, ntimuvishe amaraso, ariko mumuterere muri uru rwobo ruraha mu bugaragwa, ariko ntimumukozeko amaboko, kwari ukugira ngo amurokore, amukure mu maboko yabo, amusubize se. Maze Yosefu ashikiriye bene se, bamukiza wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko yari yambaye, baramukwega bamuterera muri rwa rwobo rwimbiwe kubikamwo amazi, ariko rwari gusa nta mazi yarimwo. Baraheza baricara ngo barye, bunamuye amaso babona igugu ry'Abishimayeli bavuye i Gileyadi. Bari n'ingamiya ziremetse imibavu n'imiti yo gusomora n'isenga, babimanukana muri Egiputa. Yuda abarira abo bavukana ati, vyotumarira iki kwica mwene data no kumuzimanganya? Enda nimuze tumugure n'abarya Bishimayeli, amaboko yacu yoye kumukorako, kuko ari mwene data tukaba akara kamwe. Baca baramwumvira. Hahita Abamidiyani b'abadandaza bakwega Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugura na ba Bishimayeli amahera y'ifeza 20, bashora Yosefu muri Egiputa. Reyubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimwo, yitantamurirako impuzu ziwe, asubira kuri barumuna be ati, umwana ntakiriyo, none jeho ndakwigwa hehe? Babira wa mwambaro wa Yosefu, babaga isuguru y'impene, bawujobeka amaraso yayo, barungikira se wa mwambaro muremure w'amaboko. Bamutumako bati, uwo mwambaro twarawutoye, raba ko woba ari uw'umwana wawe, canke ko atari wo. Arawumenya, aravuga ati, ni umwambaro w'umwana wanje, igikoko c'inkazi caramuriye. Yosefu yaratabaguwe nta kindi. Yakobo yitantamurirako impuzu ziwe, akenyera amagunira, amara iminsi myinshi agandariye umwana wiwe. Abahungu biwe bose n'abakobwa biwe bose baza kumwirura, ariko yanka kwirurwa, ati, nzorinda mpamvye umwana wanje ikuzimu nkirira. Nuko se amuririra atyo. Bamidiyani bashikanye Yosefu muri Egiputa, bamugura na Potifari umugendanyi wa Farawo, yaganza abamushibamira. Itanguriro igice ca 38. Yuda avyara Peresi kuri Tamari umukazana wiwe. Muri iyo minsi Yuda avana n'abo bavukana, aramanuka asembera ku munyadulamu yitwa Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umunyakanani, aramujana aramurongora, asama inda avyara umuhungu amwita Eri. Asama inda y'ubuheta avyara umuhungu amwita Onani. Yongera kuvyara uwundi muhungu amwita Shera. Kandi uyo yamuvyaye Yuda ari Ikezibu. Yuda asabira imfura yiwe Eri umugeni yitwa Tamari. Eri imfura yari Yuda yari umunyavyaha mu nyonga z'Uhoraho, nuko Uhoraho aramwica. Yuda abarira Onani ati, cura umugoranyu umugirire nk'uko bibereye, muramu w'umuntu, uhonore mwene nyoko. Onani amenya yuko umwana atazoba uwiwe, nuko iyo aryamanye n'umugorabo
akarekurira hasi intanga kugira ngo ntahonore mwene nyina. Ico kintu yakoze cari kibi mu nyonga z'Uhoraho, nawe nyene aramwica. Maze Yuda abarira Tamari umukazana wiwe ati genda ube uragumye kwa so uri umupfakazi, ushitse aho umwana wanje Shera azokurira, kuko yivuganye ati uyo we ntahave apfa nka bene nyina. Tamari aragenda aguma kwa se. Haciye igihe muka Yuda arapfa, umukobwa wa Shuwa. Yuda amaze kuganduka araduga aja i Timuna kubamukemurira intama ari kumwe n'umugenzi wiwe Hira umunyadulamu. Babarira Tamari bati sobukwe araduze agiye i Timuna gukemuza intama ziwe. Yiyambura imyambaro y'ubupfakazi, yitwikira umwitwikiro wiwe, yipfuka amaso, aja kwicara kw'irembo ry'igisagara Enayimu ku nzira ija i Timuna, kuko yabonye ko Shera amaze gukura ntibamumuha ngo amucure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso, akebereza ahari iruhande y'inzira ati ndakwinginze numpe turyamane, kuko atamenye ko ari umukazana wiwe. Aramwishura ati ninaguha ngo turyamane urampera iki? Aramwishura ati ndakurungikira isuguru y'impene nkuye mu mukuku. Aramubaza ati urampa ingwate kugeza aho uzoyirungikira? Nawe aramubaza ati ugomba ko ndaguha ingwate iki? Aramwishura ati mpa impeta yawe iriko ikimenyetso hamwe n'umugozi wayo n'iyo nkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutera inda. Tamari acava hasi arigira, yiyambura wa mwitwikiro, yambara imyambaro yiwe y'ubupfakazi. Yuda arungikana wa mugenzi wiwe w'umunyadulamu yasuguru y'impene kugira ngo acungure za ngwati kuri wa mugore, ariko aramubura. Acabaza abagabo baho hantu ati maraya arihe? Yari iruhande y'inzira ya Enayimu. Baramwishura bati nta maraya yigeze ino. Asubira kuri Yuda aramubwira ati ntawe nabonye, kandi n'abagabo baho bampakaniye ngo nta maraya yigezeyo. Yuda aramwishura ati nabitware, enda tureke kwiyambika ibara, raba namurungikiye ya suguru ntiwamubona. Hahise amezi nk'atatu, babarira Yuda bati Tamari mukazana wawe yarasambanye, mbere afise n'inda. Yuda arababwira ati nimugende mumusohokane mumute mu muriro. Bakimusohokana atuma kuri sebukwe ati nyene ibi bintu niwe yanteye inda, kandi ati ndakwinginze itegereze ivyo inavyo uwo ari we, iyo mpeta iriko ikimenyetso n'imigozi yayo n'iyo nkoni. Yuda yemera ko ari ivyiwe ataratsinze, kuko ntamuhaye Shera umwana wanje. Nuko Yuda ntiyongera kumwegera ukundi. Maze igihe ciwe co kuvyara kigeze, inda yiwe yaramahasa. Ariko urwahi umwe atangura kuzana igikonjo, umwakirizi aragifata akizingirako akanyuzi gasa n'agahama, ati uyu niwe bukuru. Igikonjo ciwe citeye uwari inyuma aravuka. Umwakirizi aravuga ati niki gitumye wicira icuho? Nico catumye bamwita Peresi. Hanyuma mugenzi we aravuka afise rwa runyuzi rusa n'agahama ku gikonjo, bamwita Zera. Itanguriro igice ca 39. Ivyabaye kuri Yosefu ari kwa Potifari. Yosefu bawumanukana muri Egiputa, maze Potifari umunyegiputa, umugendanyi wa Farawo, yaganza abamushibamira, amugura n'abishimayeli bamumanukanyeyo. Uharabana na Yosefu bituma aruranirwa, aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe, kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikiganza ciza kuco akoze cose. Yosefu atona kuri we, aba ingendanyi yiwe, maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe, amuzeza ivyo afise vyose.
maze uhereye igihe yamugize umubwiriza wo mu rugo rwiwe akamuzeza ibyo afise byose, Uhoraho acaha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu, umugisha w'Uhoraho uba ku vyo yari afise byose vyo mu rugo n'ivyo mu ndimiro. Yegurira Yosefu ivyo yari afise byose, ntiyagira ikindi yibaza atari ivyo arya gusa. Kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga. Hanyuma y'ivyo inabuja agomwa Yosefu aramubwira ati ngo turyamane, maze ariyankira yishura inabuja ati erega databuja ntaco yibazako kuvyo ngaba vyo mu rugo, mbere yanjeje ivyo afise byose, nta wunduta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Akama abibwira Yosefu uko bukeye, nawe ntamwumvire ngo aryamane nawe canke ngo agumane nawe. Umunsi urizina yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe, ata abandi bagabo bo muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asomera impuzu yiwe aramubwira ati ngo turyamane, amutana impuzu ziwe arahunga arasohoka. Maze abonye ko amutana impuzu yiwe agahunga agasohoka, atabaza abagabo b'abanyarugo arababarira ati heraba yatuzaniye umuheburayo wo kudukengera, yaje iyo ndi ngo aryamane nanje, ndaheza ntabaza n'ijwi rirenga. Maze abonye nshize ijwi hejuru ntabaje, antana impuzu yiwe arahunga arasohoka, arekera iyo mpuzu iruhande yiwe gushitsaho shebuja wa Yosefu atahiye. Maze amubwira amagambo amwe nayo ati, wa mugurano w'umuheburayo watuzanira yazanywe iyo ndi n'agakengerwe, maze nanje nshize ijwi hejuru ntabaje, antana impuzu yiwe arahunga arasohoka. Maze shebuja yumvise amajambo umugore wiwe amubariye y'ingene uwo mugurano wiwe yamugiriye, uburake bwiwe buraziriringa. Nuko shebuja wa Yosefu aramufata amushira mw'ibohero, aho barindira abo umwami aboshe. Nuko aba ngaho mu nzu y'imbohe. Ariko Uhoraho aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha gutona ku murinzi w'ibohero. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero. Ivyo bakorayo byose niwe yabikoresha. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikintu yibaza kuvyo yamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe nawe, kandi Uhoraho amuha kugira ikiganza ciza no kuco akoze cose. Itanguriro igice ca 40. Yosefu asobanura inzozi z'abanyarugo ba Farawo babiri. Yosefu asobanura inzozi z'abanyarugo ba Farawo babiri. Hanyuma y'ivyo umukevyi ahereza igiturire umwami wa Egiputa n'umusukuzi wiwe, bacumura kuri shebuja umwami wa Egiputa. Farawo arakira abo banyarugo biwe bombi, umukevyi mukuru w'umusukuzi mukuru abashirisha mw'ibohero ryari mu rugo rw'uwaganza abashibamyi, aho Yosefu yari arindiwe. Uwaganza abashibamyi b'umwami abahereza Yosefu, nawe arabakorera. Bamaze igihe bari mw'ibohero, wa mukevyi w'umwami wa Egiputa na wa musukuzi wiwe barindiwe muri iryo bohero, bompi barotera ijoro rimwe, umwe iziwe uwundi iziwe, zigasobanurwa zimwe ukwazo izindi ukwazo. Maze mu gitondo Yosefu yinjira aho bari, abaravye abona bajonjogoye. Abaza abo banyarugo ba Farawo barindanywe mw'ibohero ryo mu rugo rwa shebuja wiwe ati, mbega uyu munsi ko mujonjogoye niki? Baramwishura bati, nuko twarose inzozi kandi akaba atawushobora kuzidusobanurira. Yosefu arabishura ati, mbega Imana siyo nyene gusobanura? Enda nimuzindotorere. Umukevyi mukuru arotorera Yosefu inzozi ziwe ati, narose mbona umuzabibu imbere yanje, kandi uwo muzabibu wari ufise amashami atatu, mbona usa n'upfunditse, usambura amashurwe, amahando yawo arahishira.
maze igikombe ca Farawo nari ngifise mu minwe, nuko nabira izo nzabibu nzikanyira muri ico, ndaheza ngihereza Farawo. Yosefu aramubarira ati uku niko zisobanurwa, ayo mashami atatu ni iminsi itatu. Iminsi itatu itarashira Farawo azokubohora agusubize mw'ibango ryawe, kandi uzohereza Farawo igikombe nk'uko wahora ukora uri umukevyi wiwe, maze uze unyibuke niwamara kumererwa neza, uze untabare ndakwinginze umvugire kuri Farawo unkuze muri iyi nzu, kuko nasahuwe nkuwe mu gihugu c'Abaheburayo, nino naho nta caha nakoze cotumye banshira muri iri bohero. Wa musukuzi mukuru abonye ko amusobanuriye ivyiza, abarira Yosefu ati nanje narose nikoreye intimbiri zitatu z'imitsima y'ifu igogoretse, kandi intimbiri yo hejuru y'izindi yarimwo ivyo kurya bikaranze vy'uburyo bwose. Nshira Farawo, maze ibisiga bibindira ku mutwe muri iyo ntimbiri. Yosefu aramwishura ati uku niko zisobanurwa, izo ntimbiri zitatu ni iminsi itatu. Iminsi itatu itarashira, Farawo azokubohora akumanike ibisiga bikugabangane. Ku munsi ugira gatatu, ari wo munsi wo kwibuka ukuvuka kwa Farawo, atumirira amazimano abamenyekana biwe bose, araheza abohora wa mukevyi mukuru na wa musukuzi mukuru hagati yabo bamenyekana. Asubiza umukevyi mukuru mw'ibango ryiwe, ahereza Farawo igikombe, maze amanika wa musukuzi mukuru nk'uko Yosefu yabasobanuriye inzozi zabo. Ariko wa mukevyi mukuru ntiyaruha yibuka, Yosefu aramwibagira. Itanguriro igice ca 41. Yosefu asobanurira Farawo inzozi ziwe. Hahise imyaka ibiri yiramvuriye, Farawo arota ahagaze iruhande y'uruzi. Agize atya abona mu ruzi havuye inka ndwi z'inyambo zivyibushe zirisha mu rufunzo, maze izindi nka ndwi zinanutse z'umwaku ziva mu ruzi zirazikurikira, zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi, maze za nka zinanutse z'umwaku zirya za zindi z'inyambo zivyibushe uko ari ndwi. Farawo araheza aribambura, arongera aribikira, arota inzozi za kabiri. Agize atya abona imihuruhumbi ndwi y'ingano imeze ku giti kimwe, zitunungutse nziza, maze mu nyuma zayo haca hamera iyindi mihuruhumbi ndwi y'imihumbirane yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba. Iyo mihuruhumbi y'imihumbirane iyongobeza ya mihuruhumbi itunungutse itengengeye uko ari ndwi. Nuko Farawo aribambura amenya ko ari inzozi. Bukeye ahagarika umutima, atuma guhamagaza abanyamareba bose bo muri Egiputa n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera inzozi ziwe, ariko ntihagira ushobora kuzimusobanurira. Maze wa mukevyi mukuru abarira Farawo ati uyu munsi nibutse ivyaha vyanje. Ca gihe waturakira twebwe abasavyi bawe ganyaguhora ku ngoma, ukanshirisha mw'ibohero ryo mu rugo rw'uganza abashibamyi, twe n'umusukuzi mukuru. Nuko twaroteye ijoro rimwe twempi, turota inzozi zisobanurwa kubiri. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo aho hantu umugurano w'uganza abashibamyi, tumurotorera inzozi zacu arazidusobanurira nk'uko twazirose, azidusobanurira umwe ukwiwe uwundi ukwiwe, kandi uko yazidusobanuriye niko vyashitse. Jewe nashubijwe mw'ibango ryanje, uwundi nawe aramanikwa. Maze Farawo atuma guhamagaza Yosefu, bamuturumbura mw'ibohero n'ingoga. Arimosha, yambara izindi mpuzu, arenguka kwa Farawo. Farawo abarira Yosefu ati narose inzozi, none ntawe ushobora kuzinsobanurira. Maze numvise bavuga ko wewe bakurotorera inzozi gusa ugashobora kuzisobanura. Yosefu yishura Farawo ati
si jewe mbishobora, nyaguhora ku ngoma, Imana niyo ija kukwishura ivy'amahoro. Nuko Farawo abarira Yosefu ati narose mpagaze ku nkombe y'uruzi, ngize ntya mbona mu ruzi havamwo inka ndwi z'inyambo zivyibushe zirisha mu rufunzo, maze zikurikirwa n'izindi nka ndwi mbimbi zinanutse z'umwaku rwose. Sinari bwabone inka zinganya ububi n'izo mu gihugu cose ca Egiputa. Izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zivyibushe zabanje uko ari ndwi. Zimaze kuzirya ntiwomengo zaziriye, zikomeza kuba umwaku kwa kundi. Nuko ndikangura, kandi nongera kurota mbona imihuruhumbi ndwi y'ingano imeze ku giti kimwe zitengengeye nziza, maze mu nyuma zayo haca hamera iyindi mihuruhumbi ndwi ikabiranye y'ibihumbirane yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba. Iyo mihuruhumbi y'ibihumbirane iyongobeza ya mihuruhumbi myiza uko ari ndwi, maze zirotorera abanyamareba, ariko ntihagira ushobora kuzisobanurira. Yosefu abarira Farawo ati inzo zawe ni zimwe, nyaguhora ku ngoma. Ibyo Imana igira ikore yabikumenyesheje. Za nka ndwi nziza ni imyaka ndwi, na ya mihuruhumbi myiza ni imyaka ndwi nyene. Inzozi ni zimwe, na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka ndwi, na ya mihuruhumbi ndwi y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uvuye iburasirazuba nayo nuko izoba imyaka ndwi y'ikigoyi. Ico nico nakubariye, nyaguhara ku ngoma. Ntivy'Imana igira ikore yabikumenyesheje. Hazoba imyaka indwi y'uburumbuke bwinshi mu gihugu ca Egiputa iyo kiva kikagera, hanyuma hazokurikirako imyaka ndwi y'ikigoyi. Ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu ca Egiputa. Ico kigoyi kizobumba igihugu. Ubwo burumbuke ntibuzoba bucibukwa kubw'ikigoyi kibukurikiye, kuko kizoba ari cinshi cane. Kandi icatumye urota izo nzozi kabiri, nuko ivyo vyashinzwe n'Imana kandi izobishitsa vuba. Nuko rero nyaguhora ku ngoma, nurondere umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga umuha ubutware mu gihugu ca Egiputa, kandi mugenzi ushireho n'abimburisha bimburishe ikigira gatanu c'ivyera mu gihugu ca Egiputa muri iyo myaka y'uburumbuke uko ari ndwi, bakoranye ivyo vyimburwa vyose vy'iyo myaka myiza igiye kuza, babungabunge mu bisagara imihure y'impeke yo gutunga abantu, bayibike igabwe nawe nyaguhora ku ngoma. Kandi izo ndya zizobera igihugu ikiziganirijwe iyo myaka ndwi y'ikigoyi kizotera mu gihugu ca Egiputa, kugira ngo igihugu coye guhona kubw'ikigoyi. Farawo aha Yosefu ubukuru muri Egiputa. Iyo nama ishimwa na Farawo n'abishikira biwe bose. Farawo abaza abo bishikira biwe ati twobona hehe umuntu ameze nk'uyu arimwo impwemu y'Imana? Farawo abarira Yosefu ati kw'Imana ikweretse ivyo vyose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose baze bumvire ico uzovuga ku ngoma yanje yonyene, niho nzogusumba. Ku ngoma yanje yonyene niho nzogusumba. Kandi Farawo yungamwo abarira Yosefu ati raba, nguhaye kugaba igihugu cose ca Egiputa. Nuko Farawo aca yiyambura impeta iriko ikimenyetso yo ku rutoke rwiwe, ayambika Yosefu ku rutoke, amwambika impuzu zera nziza, amwambika n'umugufu w'izahabu mw'izosi, amuha kugendagendera ku mukogote wa kabiri kuwiwe. Bakagenda barasemerera imbere yiwe bati nimumupfukamire. Nuko amuha kugaba igihugu cose ca Egiputa. Farawo abarira Yosefu ati jewe Farawo ndabivuze,
ntawuzotaramura ukuboko canke ngo ashingure ikirenge mu gihugu cose ca Egiputa utavyemeye. Farawo yita Yosefu irindi zina Safenati Paneya amushingira Asenati mwene Potifera, umuherezi wo mu gisagara Oni. Yosefu araheza agendagenda igihugu ca Egiputa. Yosefu yari amaze imyaka 30 igihe yarenguka imbere ya Farawo, nuko arijura ava imbere ya Farawo agendagenda igihugu cose ca Egiputa. Maze mu myaka y'uburumbuke uko ari indwi, igihugu kirera gisegenyura ivyo kurya, akoranya imyimbu yose yo muri iyo myaka ndwi y'uburumbuke yo mu gihugu ca Egiputa, ayimburira mu bisagara, kandi imirima ikikije igisagara cose akayimburira muri co. Nuko Yosefu abika imihure y'impeke y'isinzi nk'umusenyi wo mu kiyaga, gushitsa aho yarekeye guharura, kuko bitari bigiharurika. Yosefu avyara abahungu babiri ikigoyi kitaratera, abavyara kuri Asenati mwene Potifera, umuherezi wo mu gisagara Oni. Yosefu uw'imfura amwita Manase, ati kuko Imana yanyibagije ubutame bwanje bwose n'abo mu nzu ya data bose. Uwa kabiri amwita Efurayimu, ati kuko Imana yampaye kurondokera mu gihugu nagorewemwo. Nuko ya myaka ndwi y'uburumbuke bwabaye mu gihugu ca Egiputa irarangira. Ya myaka ndwi y'ikigoyi itangura gushirako, nk'uko Yosefu yavuze. Ikigoyi gitera mu bihugu vyose, ariko mu gihugu cose ca Egiputa ho hari ivyo kurya. Maze igihe igihugu cose ca Egiputa gitewe n'inzara, abantu batakambira Farawo ngo abahe ivyo barya. Farawo abarira abanyegiputa bose ati nimuje kuri Yosefu ico abarira mugikore. Ikigoyi gisanganya isi yose, maze Yosefu yugurura ibigega vyose, agurira abanyegiputa ikigoyi kirushiriza kuba cinshi mu gihugu ca Egiputa. Abo mu bihugu vyose baja muri Egiputa kuri Yosefu gusuma imihure y'impeke, kuko ikigoyi cari cinshi mw'isi yose. Itanguriro igice ca 42. Bene se wa Yosefu baja gusuma muri Egiputa. Maze Yakobo yumva ko muri Egiputa hari amasumo, abaza abana biwe ati niki gituma murabana? Kandi ati numvise yuko muri Egiputa hari amasumo. Enda nimumanuke mujeyo mudusumire kugira ngo tubeho twoye gupfa. Bene se ba Yosefu uko ari 10 baramanuka baja gusuma imihure y'impeke muri Egiputa. Ariko Benyamini mwene nyina wa Yosefu, Yakobo ntiyamutumana na bakuru be, kuko yiyumvira ati kumbure yogira icaba. Nuko bene Isirayeli bajana n'abandi gusuma, kuko ikigoyi cateye mu gihugu c'i Kanani. Kandi Yosefu yari yagizwe segaba w'igihugu ca Egiputa, niwe yasumira abo muri ico gihugu bose. Nuko bene se ba Yosefu baraza bakubita inkoro hasi baramwunamira. Maze Yosefu abonye bene se arabamenya, yihindura nka Murundi kuri bo, abatera imiragwe ati muva hehe? Baramwishura bati tuva mu gihugu c'i Kanani tuje gusuma. Yosefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Maze Yosefu yibuka za nzozi yarose kuri bo, arayabarira ati murabatasi, muje kuraba aho igihugu coroshe. Baramwishura bati haba namba mugenzi, abasavyi bawe twangajwe no gusuma. Twese tuvuka kuri umwe, turi abanyakuri, abasavyi bawe ntiturabatasi na gatoya. Arabishura ati namba kuraba aho igihugu coroshe nico kibazanye. Baramwishura bati twebwe abasavyi bawe twavukana turi 12,
turabe umuntu umwe wo mu gihugu c'i Kanani, umuhererezi yasigaranye na data, uwundi nawe ntakiriho. Yosefu arabishura ati aho rero sinavuze ko muri abatasi? Iki nico kizobeza, ndabarahiye Farawo, mukazova ino umuhererezi wanyu adashitse aha. Nimutume umwe muri mwebwe agende azane murumuna wanyu, namwe musigare muri imbohe, kugira ngo amagambo yanyu aseruke ko ari ay'ukuri. Biramutse bitabaye bityo, muzoba muri abatasi, ndabarahiye Farawo. Bose abamaza gatatu mw'ibohero. Ku munsi ugira gatatu Yosefu arababarira ati ndagenza mutya, mwoye gupfa, kuko ntinya Imana. Namba muri abanyakuri, umwe muri mwebwe asigare hano mw'ibohero, abandi mugende mujane imihure y'impeke yo kubamara inzara mu ngo zanyu. Muheze munzanire umuhererezi wanyu, niho amagambo yanyu azomenyekana ko ari ay'ukuri, bikabakiza ntimupfe. Baca bagenza batyo. Maze baravugana bati, turi kw'inkurikizi ya murumuna wacu si ikindi, kuko twabonye intuntu yari afise mu mutima, hamwe yatwinginga tukanka kumwumviriza, nivyo bituzaniye ibi vyago. Maze Reyubeni arababwira ati, sinababariye nti ntimugire ico mugira uwo mwana, mukanka kunyumvira? Nico gitumye amaraso yiwe aturondererwako. Ariko ntibamenya ko Yosefu abumva, kuko yasobanurirwa n'uwundi. Arora irya ararira, araheza agaruka kuri bo, arabasigurira, abakuramwo Simeyoni, amubohera mu maso yabo. Maze Yosefu agera ko babuzuriza impeke amagunira yabo, kandi ngo basubize amahera y'umuntu wese mw'igunira ryiwe, kandi ngo babahe n'impamba. Babagirira batyo, baremeka indogoba zabo izo mpeke, bavayo baragenda. Maze aho baraye, umwe muri bo ahamburuye igunira ryiwe ngo agaburire indogoba yiwe, abona ya mahera yiwe ari mu munwa w'igunira. Abarira bagenzi biwe ati amahera yanje aragarutse, ari mw'igunira ryanje. Baranduka imitima, barabana, bahinda agashitsi bati ibi ni biki Imana itugiriye? Bashitse imuhira kwa se Yakobo mu gihugu c'i Kanani, bamudondera ivyababayeko vyose. Bati umugabo aganza ico gihugu yatubariye adutera imiragwe, atugirira nk'aho turi abatasi batata igihugu. Turamubarira bati tuti turi abanyakuri, ntitugira gutata na gatoya. Tuti twavukana turi 12, dusangiye data umwe, tutumwe ntakiriho. Umuhererezi nawe yasigaranye na data mu gihugu c'i Kanani. Uwo mugabo aganza ico gihugu aratubarira ati, iki nico kizomenyesha ko muri abanyakuri, ati nimunsigarane umwe mubo muvukana, mujane ivyo kubamara inzara mu ngo zanyu, mugende. Ati muheze munzanire umuhererezi wanyu, ati niho nzomenya ko mutari abatasi, ariko ko muri abanyakuri. Mpeze mbasubize mugenzi wanyu, mubone kugenda uborarame muri iki gihugu. Maze bacuranuye ibiri mu magunira yabo, basanga itu ry'amahera ry'umuntu wese riri mw'igunira ryiwe. Abo bose bo na se babonye ayo matu yabo y'amahera baratinya. Se Yakobo arababarira ati, muntotoye kw'abana, ehe Yosefu ntakiriho na Simeyoni ntakiriho, none mugomba kunyaka na Benyamini? Ivyo vyose ni jewe vyeguriweko. Reyubeni abarira se ati, nintamukugarukanira, uze wice abahungu banje bompi, numumpe nzomukugarukanira. Aramwishura ati, umwana wanje ntazomanukana namwe, kuko mukuru we yapfuye, akaba asigaye ari kinege. Yogira icaba mu nzira, mugatuma imvi zanje zimanukana umubabaro ikuzimu.
Itanguriro igice ca 43. Bene Yakobo basubira muri Egiputa gusuma. Ikigoyi kirushiriza kuba cinshi mu gihugu. Bamaze za mpeke bakuye muri Egiputa, se arababwira ati enda nimusubireyo mudusumire utwo kurya. Yuda aramwishura ati wa mugabo yararenzwe, avuga ko tutazomugaruka mu maso tutajanye na murumuna wacu. Niwaturungikana na murumuna wacu turamanukayo tugusumire, ariko nutamuturungikana ntitumanukayo, kuko uwo mugabo yatubariye ati ntimuzongaruka mu maso mutazananye na murumuna wanyu. Isirayeli arababaza ati niki catumye mungirira nabi mutyo, mukabarira uwo mugabo ko mufise uwundi muvukana? Baramwishura bati uwo mugabo yaratubazaguje ku vyacu no ku vya bene wacu, ati mbega so aracariho? Hari uwundi muvukana? Tumwishura nk'uko yatubajije. Twari gushobora dute kumenya ko atubarira kumanukana murumuna wacu? Yuda abarira se Isirayeli ati rekura uwo muhungu ajane nanje, duheze tuve hasi tugende, tubone kubaho twoye gupfa twe nawe n'abana bacu. Jewe ndamwishinze aba ari jewe uzomubaza, nintamukugarukanira ngo mugushikirize. Nzoba ngukoreye icaha kitazomvako gushitsa ibihe bidashira. Erega iyo tudateba none tuba tugarutse ubwa kabiri. Se Isirayeli arababwira ati nda ko bimeze bityo nimugenze mutya, mujane mu magunira yanyu ibiba muri iki gihugu birusha ibindi kuba vyiza, mubishire uwo mugabo kw'ingemurano, umuti wo gusomora ugeze, n'ubuki bugeze, n'imibavu n'isenga n'ibiyoba na shakedi, kandi ku mahera ya mbere mugereke kw'ayandi angana cabugegwe, kugira ngo musubiraneyo amwe yagaruka amagunira yanyu, kumbure babaye kubiyoberwa. Muheze mujane murumuna wanyu, muhaguruke musubire kuri wa mugabo. Imana ishobora byose ibahe guhangazwa nawe, ngo abarekurire mwene nyoko wundi, arekure na Benyamini, nanje namba nzoba nyakamara mbeko. Bajana Benyamini muri Egiputa. Abo bagabo babiri azangemurano bajana na ya mahera n'ayandi angana nayo cabugegwe. Bajana na Benyamini barahaguruka baramanuka bashika muri Egiputa, bahagarara imbere ya Yosefu. Yosefu abonye Benyamini ari kumwe nabo, abarira umubwiriza wiwe ati jana abantu iwanje uteko ubabagire, urondere ko turi burire hamwe ku murango. Ajana uwo mugabo agenza nk'uko Yosefu amubariye, ajana abo bantu mu nzu ya Yosefu. Baratinya kuko abinjije mu nzu ya Yosefu baravugana bati ya mahera yagaruka mu magunira yacu hamwe twaza mbere, niyo atumye twinjizwa ngo atwidandagazeko, adusumire atugire abaja, anyage n'indogoba zacu. Begera uwo mubwiriza wa Yosefu bavugana nawe ku muryango w'inzu bati udutunge mugenzi, mbere twaramanutse tuje gusuma, hanyuma rero dutahutse dushitse ku ndaro dutekurura amagunira yacu, maze umuntu wese asanga amahera yiwe ari mu munwa w'igunira ryiwe. Amahera yacu uko yakanganye kose none turayagarukanye, kandi twazananye n'ayandi mahera yo gusumisha, ariko ntituzi uwashubije ayo mahera yacu mu magunira. Arabishura ati nimusubize imitima mu nda, mureke gutinya. Imana yanyu, Imana ya so nivyo yabihereye mu magunira yanyu, jeho amahera yanyu narayahawe. Asohora Simeyoni aramubazanira,
Nuko wa mugabo yinjiza abo bantu mu nzu ya Yosefu, abaha amazi boga ibirenge, agabura n'indogoba zabo, batunganya za ngemurano kugira ngo bazishikirize Yosefu aho azira ku murango, kuko bari bumvise yuko bari buriraho. Yosefu atashe, binjirana za ngemurano bazanye, barazimushikiriza, bakubita inkoro hasi imbere yiwe, nawe arabagumisha, arababaza ati mbega so aragumye? Wa mutama mwavuga aracariho? Baramwishura bati egome, umusavyi wawe aracariho aragumye. Bicisha bugufi baramwunamira. Maze Yosefu ashikije amaso kuri Benyamini murumuna we, uwo basangiye nyina, arababaza ati uwo niwe muhererezi wanyu mwambariye? Maze aramubarira ati Imana ikugirire neza mwana wanje. Nuko Yosefu arinyusha, kuko mu mutima yari n'ikigumbagumba ca mwene nyina, arondera aho aririra, yikebereza haruguru aririrayo. Araheza yiyuhagira mu maso, aragaruka ariyumanganya, aravuga ati nimuzane ivyo kurya. Bamuha ukwiwe, abo bandi ukwabo, n'abanyegiputa barira hamwe nawe ukwabo, kuko abanyegiputa batasangira n'abaheburayo, kuko cari umuziro ku banyegiputa. Babicarika imbere yiwe uko bakurikirana, uhereye ku mfura ugashitsa ku muhererezi. Abo bagabo bararabana, baratangara. Yosefu aravuga ko babakamatira no ku bindi biryoshe biri imbere yiwe, ariko ko ivya Benyamini bisumba ivyabo 5. Nuko baranywa, barahimba, banezeranwa nawe.